izokomira ko nk'abandi bakorora inkonda kubera ugusaza. Ibyo rero nabivuze kuva kera. Kirazira yuko umuntu aguma ahantu yigira kari we wenyene oya. Gusa kugira wonone ntawe muzonjana. Muramuvyumva avuga nti ingene mbona abarundi nyifata yabo ahubwo barusha kwiyorobeka abayahudi bo kuri Yesu. Abo kuri Yesu bari boroshe gutwara ndabaravye. Ngaha aragutwengera akaguhezagira ureganye gwico kivagundu. Ni amakuru yihuta yejeje kudushikira ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'intambara n'indyane zibandanije kugaragara muri CNDD FDD. Ibihangange kuri ubu ngubu birabandanije gutegana imitego. Muri kano kanya tubazaniye amakuru yihuta cane ku birabana n'intambara iri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Kuri ubu ngubu ngo yahejeje integuro ziwe kugira ngo asubirire Perezida Evariste Ndayishimiye bubi na bwiza. Ni mu gihe kuwa 2025 himirije ko abanyagihugu mu Burundi nyine hazakorwa inama ikomeye cane rukokoma yo kumenya uzasubirira Perezida Evariste Ndayishimiye canke se uzaba umukandida wa CNDD FDD. Ariko Reveriyano Ndikuriyo mu nteguro ziwe akaba atabona Perezida Evariste Ndayishimiye mu kongera kuba umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2027. Amakuru ariko aragenda aradushikira nuko Reveriyano Ndikuriyo agenda avuga yuko muri CNDD FDD ko nta wipanga apangwa. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru avuga yuko CNDD FDD ya Reveriyano Ndikuriyo ngo itabona na rimwe Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Muri kano kanya turababwira amakuru y'intambara ikomeye cane iriko iravugwa muri CNDD FDD aho ibintu vyasubiye gukomera cane. Hari integuro zo gutembagaza ubutegetsi mu gihe umwaka wa 2027 himirije amatora. Reveriyano Ndikuriyo ari ku kivi ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yikure ko uwo abona yuko ari intambamyi ikomeye cane mu gushikira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Muri kano kanya turababwira vyinshi twajeje gukura amasoko yacu ku ndyane ziriko ziravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Co bikoze Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine ariko aravuga yuko ibintu aho bigeze hagomba kubaho impinduka zikomeye cane. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe n'abamushigikiye bariko barategura vyinshi cane. Nabo nyine ngo ntibarota babona hari ushobora gusumvya inguvu umukuru w'igihugu, aho ko muri kino gihe bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kumenya yuko hari benshi bamuhenda nk'uko mwavyiyumviye. Bivuga yuko hari benshi bamuhenda yuko bamushigikiye kandi ari indyarya bafise uyundi bakorera. Ibi ngibi twarabwiye ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yagirishije inama itari igihe kirekire ku bakora muri Ntare Rushatsi House, aho yavuga abahora bereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko bamukunda ariko nanone akaba ari indyarya, ariko akavuga yuko atazemera na rimwe abakorera abami babiri. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kudoma urutoki kubakora mu biryo vyiwe, ariko nanone akaba ari bo ba mbere bamukengera, akaba ari bo ba mbere batamwiyumvamo. Aho ngaho yavuze yuko abo bose abazi kandi agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abikure ku intambara irakomeye cane muri CNDD FDD. Umugabo ninde? Mu kiganiro Reveriyano Ndikuriyo yahaye abamenyesha makuru kuwa 2 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 yarabajijwe n'umumenyesha makuru ko hari ibiganiro yoba agirana n'umunyamabanga mukuru wa FPR kugira bafashe amareta y'u Burundi n'u Rwanda gutora umuti kuvyo batumvikana ko Ndikuriyo yishuye ko atazi ko umunyamabanga mukuru wa FPR afise inguvu nk'izo we afise mu Burundi.
ni inyishu irimwo ibintu bikomeye cane. Ingene Ndikuriyo yafashe ku bindi bibazo yabajijwe, yavuze nk'uko ariwe yoba aramutswa igihugu, mbere ntatinye kuvuguruza abajejwe amabanga ahambaye y'igihugu, mu gihe umukuru w'igisirikare yaheruka gutangaza ko Uburundi bwakuye abasoda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndikuriyo we yatangaje ko ariyo bari kandi ntaco yabeshemwo. Ndikuriyo yatangaje ko umupaka wa Gatumba wugawe kandi atazowugurura hatuguruwe iyindi mipaka dufitaniye n'u Rwanda. Yoba umukuru w'igihugu, yoba umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, nta numwe yari bwavuge ivyo bintu, nta numwe wari wubahuke kuvuga kuri ico kintu. Ndikuriyo ntiyatinye gukekeza umushikiranganji wa leta ya Ndayishimiye mu kuvuga ko ata muntu n'umwe abangamiwe umutekano, mu gihe Alain Ndikumana yatangaje imbere y'inama nkenguzamateka ko abangamiwe n'abasuma biba leta. Ku kibazo ca FOMI, Ndikuriyo yaravuguruje leta bimwe vyeruye, ahinduka umuvugizi wa FOMI. Ndikuriyo yaranubahutse aragiriza amakosa leta ya Ndayishimiye ku bijanye n'ikena ry'ifumbire, agenda yejeje FOMI mu gihe Ndayishimiye aguma yizeza abarundi ko ubutare bugiye kuba inyishu y'ibibazo vy'ubutunzi. Ndikuriyo we yabwiye abarundi ko n'imiburiburi bazaronka igitoro gikwiye muri 2029, amaze gushora amavoka azova ku biti CNDD-FDD iriko iratera. Aya manyama mashasha ya Ndikuriyo avuye kuki? Ikiganiro cari catunganijwe hari kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, caravugiwemwo amabanga menshi ajanye n'iri nyinyurana risa n'irisubiriye kuboneka mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ubundi hari haciye umwaka n'igice Veriyano Ndikuriyo ahisemwo guca bugufi, ariko nanone ntituzi ko amanyama afise yoba ashobora kwijana. Mumenyeshamakuru ku rwego mpuzamakungu Esdras Ndikumana yasiguye ko mu ntwaro ya CNDD-FDD hatabayeho kubahana, mu gihe usanga hariho abategetsi nk'abashikiranganje batinya kuvuga, hariho abandi bategetsi nka Ndikuriyo bavuga ibibaciye mu mutwe vyose batiyumviriye ingaruka zavyo. Yanerekanye ingene n'ivyo bavuga bitategurwa nko mu bindi bihugu vyisoneye. Esdras yavuze ko abamenyeshamakuru bakunda ukuntu Ndikuriyo umurondeye ata kibazo na kimwe atinya kuvuga ko uko avyumva. Muri icyo kiganiro haravugiwe kandi ingene hari ibibazo bikomeye cane biri hagati ya President Ndayishimiye n'abarongoye CNDD-FDD kuva bamwankiye ko ahindura umukuru w'inama nshingamateka Mutama Giras Daniel Ndabirabe. Ndayishimiye ntiyashaka ko Daniel Ndabirabe agaruka mu mabanga. Ndikuriyo n'izindi ndongozi zo hejuru zaravyanse. Icakurikiye nuko President Ndayishimiye nawe yaciye ashinga leta atawe abajije mu bari mu mugambwe. Ndayishimiye yitoreye abashikiranganji biwe bahuje intumbero, akarorero akabatwara ubushikiranganji buhambaye cane nka bose bavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Mary Chantal Nijimbere azwi nk'umugenzi wa President Ndayishimiye. Mu mugambwe bavuga ko batamuzi, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu General Rondas Ndaruzaniye yari amaze imyaka 4 n'igice ari umuyobozi mwishikira wa President Ndayishimiye ajejwe gipolisi. Ikindi gice c'umwaka
yakimaze ari buramatari wa Ngozi kugira bikunde ko yitoza mu bushingamateka. Umushikiranganji w'ubutungane yari mu nama nkuru y'ubucamanza asanzwe arongowe na Perezida Ndayishimiye azwi nk'umugenzi wa Ndayishimiye. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu Edouard Bizimana yari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta nawe nyine yari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu. Iyi leta Reveriyano Ndikuriyo ayifata ko itavuye muri CNDD-FDD, abona ko atanguvu ayifise ko niyo mpamvu adatinya kuvuguruza canke kuyikekeza. Ikindi giha inguvu Ndikuriyo nivyo ingabo z'u Burundi zaboneye muri RDC. Ku bimwe Ndayishimiye yarerekanye ko atari umukuru w'ingabo abushitse. Reveriyano Ndikuriyo arimwo agirisha amanama akomeye cyane avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuva ku butegetsi vyanka vyakunda, kuko ngo yarishe n'igisirikare c'u Burundi, iturufu ikomeye cyane abatumva Perezida Evariste Ndayishimiye bariko barakoresha muri kino gihe. Kwinyinyurana kwa Ndayishimiye na Ndikuriyo gufasha iki umunyagihugu? Iki ni kimwe mu bibazo vyabajijwe mu kiganiro ca Fokode. Uwabajije yashatse kumenya uko nka hamwe Ndikuriyo yoshobora kwigizayo Ndayishimiye hari impinduka vyozanira u Burundi. Mu kiganiro haravuzwe ko Ndikuriyo na Ndayishimiye bashobora gupfa ibibanza vy'ivyubahiro ariko ataho batandukaniye mu vyo bemera. Ku ntwaro y'umwe canke y'uwundi abarundi bazobandanya kunyuruzwa atacamira, ubutunzi bw'igihugu buzobandanya gusahurwa, inyigisho z'urwanko zizobandanya gutunganywa mu gihugu, umwidegemvyo w'abarundi n'agateka kazina muntu bizoguma bibangamiwe, akajagari kazobandanya mu ntwaro. Ikindi cavuzwe nuko ivyo biri hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo atari bishasha muri CNDD-FDD. Indyane z'umukuru w'igihugu n'umukuru wa CNDD-FDD zamaho kuri iyi ntwaro zarakomeye cane hagati ya Perezida Nkurunziza na Hussein Rajab mwaka wa 2025 gushika mwaka wa 2027. Mwaka wa 2010 zarahatswe gukomera hagati ya Nkurunziza na Colonel Jerome Ngendakumana yatwara umugambwe. Muri 2020 naho Nkurunziza yarategetswe kwemera ko General Ndayishimiye yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, mbere birangira Nkurunziza apfuye mu buryo butangaje ubwo umutima we wahagararaga giturumbuka. Ukwezi kumwe imbere yo gupfa, Perezida Nkurunziza yatangaje icese ko umukuru wa CNDD-FDD bakoranye neza ari Pascal Nyabenda gusa, abandi boho atana kimwe begeze bakorana neza. Indyane z'abakuru zamaho muri CNDD-FDD, abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD nibo baca urubanza hama amaherezo yazo nayo nyine arazwi, umwe arapfa agafungwa canke agahunga. Ndayishimiye yaraye agabishije abakozi bo muri Ntare Rushatse House ko atazobandanya kwihanganira abakorera abami babiri. Ntiyavuze umwami wa kabiri bahanganye uwo ari we, ariko ntazomwihanganira nk'uko nyine ari ivyavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. None Reveriyano Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye ninde agiye gutsinda ino ntambara? Mu kandi kanya turaza kubabwira andi makuru menshi cyane turiko turabatunganiriza ku bijanye n'indyane ndetse na bombori ziriko ziravugwa ngo mu gihugu c'u Burundi. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.